Reka itekana umunezero nangere nsubire ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezweho nanje Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yacu ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza byinshi cyane kuyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizeyiwe amakuru tuba twatoje ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo murabize neza ko ari intambara iri guza umutwe twaje bigwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC ndakubwiriza nyine n'ibiriko bigenda bivugwa ijyanye no mu bigiye bitandukanye aho nkubwiriza biriko biravugwa mu guvyo makungu yakuna cyane mu guvyo ibiyaga binini cyane ko nkubwiriza nyine biri kuvugwa hano makomine atandukanye hano mu ntara zitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nkubwiriza biri kuvugwa mu burengero mu buraruko mu bumanuko ndetse n'ubuseruko nkakubwiriza biriko biravugwa mu gihugu cy'u Rwanda Tanzania Uganda Kenya ndetse n'indi hose muri Afrika rero kandakengurukiye wajije gufyonda sabone umuntu cyasuka jambo ko mutwanditso sabone ugafyonda ko ndetse wabona gufyonda sabone kandi ugewe kudusangiza ku n'ibitekerezo ariko rero ko ndasona utareza gufyonda sabone no kumanuka ku jambo ry'umutwe ryanditso sabone ugafyonda ko ndetse wabona gufyonda sabone kandi ugewe kudusangiza n'ibitekerezo mugigo nkuru amakuru yanje ari buze kwibandaho cyane mu buryo bw'idonido ndakubwirezeho ko Kayanza ugufunga ubuzima bwose ku bagabo batatu mu rubanza rw'umugabo yishwe n'imbonera kure zibiri Figitaniyo nkuru Lazare niyo ngabo na Cyprien Bizimana barakanwe na senare nkuru ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi yabagirije icaha co kugandagura Philippe Nsabimana we yagandaguwe kwa 10 Rusama guheze hafi y'urubibe rw'u Rwanda abo bagirizwa baburanye bahakana icaha byinshi cyane nyene ni mu buryo bw'idonido ndaza gushikiriza amakuru ndiko naguteguriye ndanakuburiza ko none Kayanza igiciro cyo kuyunguruza cikuvye gatanu haraheze amayinga menshi amastation menshi asanzwe ari ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza uburaruko bw'u Burundi atagira n'imari y'igitoro ubutunzi bw'intara bugeze ahatemba abanyagihugu bavuga ko bamenyereye kugenda n'amaguru cange ikinga byinshi cyane nyine kuri iyi nkuru y'igitoro ndazi kugaruka nyene mu buryo bw'idonido naguteguriye mu kanya gatoya cyane inyuma yizi funyafunyo ntabwo yari ibyo ariko gusa n'uturanyakira Bujumbura tubabwirize bibaye inyuma y'intambara tubabwirize ko nyene imyuzurira yatandukanije imiryango kuva aho imyuzurira itereye ibice vya Kajaga n'amazu yo ku kinyengera z'ikiyaga Tanganyika kwisagara c'ubudandaje Bujumbura ingaruka ni nyinshi cyane ziriko ziribonekeza abagize imiryango ntibakibana bigatuma bakoresha uburyo bwinshi cyane nyene ndaza kugaruka mu buryo bw'idonido mu kanya gatoya cyane ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo zata cyangwa se nimugoroba ariko nacatuma udafata iminota bitenze 10 cyangwa 15 gusa wimvire vyesha amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mu kanya gatoya cyane kuri mikronje uba uri ko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wayo kaze akaze mu idonido y'amakuru amwe nanje Bunyoni umugenzi reka nangure kuri nkuri kuvuga ku Kayanza ugufungwa ubuzima bwose ku bagabo batatu mu rubanza rw'umugabo yishwe n'imbonera kure zibiri Figitaniyo nkuru Lazare niyo mugabo na Cyprien Bizimana barahanywe na senare nkuru ya Kayanza mu buraruko bwo Burundi yabagirije icaha cyo kugandagura Philippe Nsabimana we yagandaguwe kwa 10 Rusama guheze hafi y'urubibe rw'u Rwanda bagirizwa baburanye bahakana icaha urubanza rwaciwe abeka bagabo batatu senare nkuru ya Kayanza yarusomye kuri uyu wa mbere inyuma yo mu hingamo abo bagabo batatu bagirijwe kwica Philippe Nsabimana ku munsi wa gatanu hafi y'uruzi Akanyaru rugabura u Burundi n'u Rwanda imbere yo guta ikiziga ciwe muri urwo ruzi bakibikora batoza amakuru ba Burundi News TV bari bavuze abakoze babiri abanywanyi bo mu kari urwaruka rwa CDFDD imbonera kure kubw'amakuru ava aho ngaho nyene abo bagabo uko ari batatu baburanye bakana ivyo bagirizwa n'icariho c'umushikiramanza wa Repubulika nubwo yariko arafashwa n'ivyabo n'abagirizwa n'abanyagihugu hamwe n'abajejwe intwaro bakavuga bati
Philippe Nsabimana yatwawe n'uruzi Akanyaru mu gihe yari kwagerageza kuroba fuko wiwe w'ubutare yaragiye kugurisha mu Rwanda, ariko abacamanza bashimikije icyegeranyo c'Inyamiramabi cerekana ko uwo muhisi yacumiswe mu mutwe no kubivugwa n'ivyabona hamande iyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Abo bagabo batanu bategerezwa kuriha bose hamwe imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Abo bagabo bahanywe na sentare kuri uyu wa Kayanza bakorera mu mugwi zatunga y'imibisha butare muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Umuryango wa Philippe Nsabimana wari wanse kumuhamba gushika kuri uyu wa mbere, basaba ko amafaranga yo kumuhambisha yotangwa n'uwo mugwi zatunga. Ngayo nguko yari nyine ibiriko birava hano iwacu Burundi, ni akarorero gusa. Kayanza igicoco kuyongoroza cikuvye inshuro zitanu. Haraheze amayenga menshi, amasitasiyo menshi asanzwe ari ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza uraruko bw'Uburundi atagira inama y'igitoro. Ubutunzi bw'intara bugeze ahatemba. Abanyagihugu bavuga ko bamenyereye kugenda n'amaguru ncange ikiringa. Ibiciro vyo kugururiza vyaduze kugira kuri 400%, ugasanga mbere urugendo umuntu yahora ariha amafaranga 1000 ubu ariha 5000. Abana banje bagenda n'amaguru kw'ishure kandi bafata urugendo rurerure bakiri bato cane. Ndafise amakenga ko bazorwara bikidogwa n'umugabo afise abana 3, aho abona ko ubukene bw'igitoro buterwa n'ibura ry'amafaranga y'agaciro. Asaba leta gusubira gucudika nabo bakimwe imbere y'ikiringo ca gatatu kitarukijwe ko n'umuhisi Pierre Nkurunziza mu 2015. Amakuru dukura mu Kayanza nyene avuga ko mu kuguruza gw'ikiyaga niryo vyonyene vyadoze cane, hahora hagendwa n'abantu 300 ubu ni 1000 c'amafaranga y'u Burundi. Abajejwe intwaro bavuga ko bababajwe nuko ibintu vyifashe mu ntara, bagasa n'abemera ko ataco bashobora. Umugabo bakagabisha abuguruza abantu batubahiriza ibiciro vyashizwe bizwi n'amategeko. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa nyene ko nano mu gihugu mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura imyuzure yatandukanije imiryango kuva aho imyuzure itereye mu bice vya Kajara n'amazu yo kunyengera z'ikiyaga Tanganyika mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ingaruka nyinshi ziriko ziribonekeza. Abagize imiryango ntibakibana bigatuma bakoresha uburyo bwinshi cane. Abakozweho ni nk'abanyagihugu baba mu makaritsiye ya Kibega, ubumanuko bw'Ubujumbura na Kajaga, kwibarabara ryitiriwe Umvira rizwi nk'irya Gatumba. Byabaye ngombwa ko basaba ubufasha mu yindi miryango mu yindi makaritsiye anatokwamo n'iyo myuzurira y'amazi. Umukenyezi wanje n'abana banje bagiye kuba ahandi, sigaye nibana kugira ngo ncunge inzu. Ubuzima buragoye ngaha tubayeho nibwoba bwinshi gushika ejo canke hirya y'ejo kuba bishingwa n'inahe n'umugabo nyene urugo afise inzu mu Kijaga. Amamenyesha ko buri munsi mu kuja mu bikorwa ategerezwa guca mu mazi mu gihe atarosa akayira gatoya yocamwo kugira ngo ashike mw'ibarabara ry'ikaburimbo. Mwijoro naho ryihuta guhata kare ko ntawuzi uko ibintu bihinduka buri mwanya. Tujya mu gisagara tugaca dutaha kurarira nk'iyo yigana kugira ngo abone abana biwe. Ategerezwa kuvugana nabo inyuma y'ivyigwa cankwe bakabonana mu mpera z'indwi. Ingaruka z'ubutunzi abenshi mu banyagihugu amatongo yabo yatwawe baciye baja gukota amazu mu yandi makaritsiye. Ibituma ubutunzi bwabo buhanonera. Ntivyoroshe kuronka inzu y'igiciro giciriritse. Abafise amazu bose baca baboneraho kuduza ibiciro, urayifata cane ukareka. Amagorwa ya bamwe n'umunezero w'abandi, niko bivugwa n'umwe mu bafise umuryango ariko arondera inzu yabuze. Umukenyezi wiwe akorera hagati mu
gihugu abana biwe batatu bahawe indaro kwa Inasenge. Twari twafashe ideni mu banki, buri kwezi dutegerezwa gutanga amafaranga runaka mu ntumbero yo kuriha iryo deni. Dutegerezwa gusaba ubufasha kugira ngo tubesheho imiryango yacu. Biradukomereye, niko asigurana n'agahinda akababazwa n'ivyashitse muri ako karere, akanemera ko ata muntu n'umwe yari gushobora kwemera ko ibyago nk'ivyo bishobora kudushikira umunsi umwe. Twarashizemwo imitahe myinshi kugira ngo turonke iyi nzu, ariko tukaba ayo tubonye. Dufise ubwoba kwabandanya baba hariya mu Kajaga co kimwe no mu Kebega. Abanyagihugu bikora mu twabo duto duto kugira ngo bashike mu makaritsiye amwe n'amwe. Baraharanira amafaranga, banafise amakenga ko umuyagankuba ushobora guturira ibintu, cane cane ko intsinga zashikiriwe n'iyo myuzurira yose. Nshuti banywanyi bacu mwariko muratwumviriza, reka tube dusubikiye ahangaha. Gusa mwese mumeze ndabasaba gufyonda sabone, niko mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cane, makagire Imana n'amahera. Kuri mikoro njye muriko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.